Watch Top TV muraho muremeze neza nanje vraiment ndameze neza ndashimira Imana hama rero kuri micro na Himana Jamila ukipenda niteja ja full stop hama rero kwadufasha amajina mashasho kudushikira neza ni MC Mango big up sana uno musi rero nababwiye ko turi mu gisagara ca Bujumbura uno musi turi kumwe n'umuntu Isaac TV Isaac Classic niko bamuhamagara nta bintu byinshi twaramenye yuko yakoze accident reka kwanza tumuramuse ndabaramukije ndabaramukije Jamila Jaja ngo hajya ngo witwa nde Jaja full stop full stop nawe Isaac Rao ni bon ndashiba nyagasani kweri ejo nyine wavuze n'ivyo wangu narakubise kiribite kabisa none accident yakoze ryari byabaye gute byagenze gute ariko umunsi wa Noel ariko ndasekira akarere kanje ko gahagaze neza basaca barankorerako mujamara yangonze basha kimaso ariko bavuga nyene imbona nkubone nyene bana ari ku moto basa barankubise iseki babiraba ariko kamenye ko ndaronka gahengo n'uburamvyuye nyene urumva ariko ni bon gusa poste twayibonye mwijoro warugiye mwijoro nyine narivuye kuraba sister kwa muganga ari mu bitaro basi aravuga ati reka sirikire gato none umuntu w'umugabo ntuzigashaha ivy'iwacu kumusirikira kwanza urabe ko uraronka amakuru ndiko ndakizura rero sanganya urazi ko atamaso rigira cyarangonga byisi live kuri Isaac TV twarabibonye hama Isaac jenda uno musisi shaka tuvugana ngo wavuye he waje gute ngo byatanguye gute oya ivyo bibazo turamaze kubyumva warabivuze kenshi ahubwo je shaka tuvugane ku iterambere giwawe iterambere Isaac uri umuntu wa mbere aha mu Burundi umujournaliste wa mbere afise aba followers benshi cyane je shaka kumbwirere urazi ko bangana wowe Jamila ntabonzi mugabo biraboneka ibikorwa biribonekeza sino bamenya bose shaka re jemenye ari kintu ushaka kumenya n'abandi bantu benshi cyane bakeneye kumenya akazi kawe ugakora gute kugira ibintu byawe bishobora kugenda neza merci beaucoup jakabazo kiza kandi kabaje nko professionnel kweri nk'umuntu azi kubaza ibyo abaza neza Jenny baza yuko igituma ibikorwa byacu birabwa cyane kwanza n'urukundo les fans badufitiye abafana kigongwe badufitiye no kudutahura en fait nasanze abantu barakunda like story y'umuntu barakunda babone uzugenda uraraba abantu bose bagiye barashira ukuri ku buzima bwabo kuri rezo sociaux barakunzwe cyane kubera nasanze nta kintu kibi nko kwibeshera en fait na abantu ntibakunda kubeshwa urakuri dusosi buryo ubabesha bakabahenda bwa mbere sawa bigakunda gahenda bwa kabiri fresh bigakunda bwa gatatu bazogufata niba kuromarka yuko babesha bizoba birangiye rero ico jewe nibaza ko byatumye abantu bagenda baraba interesse nanje umuntu agenderekana la réalité y'ubuzima bwanje kuri rezo sociaux ko umuntu wese anzi araza aho Isaac yavuye arahazi aho ntanguriye arahazi ngenda pambana arahazi ngenda gwa mu binogo mu mazi mvyuka nicara pambana rero bijya bintu abantu barabikunda ikintu kicisha abantu benshi no munsi nuko usanga benshi bagerageza kwinyegeza ico bari bo par exemple ndagakarorero Imana ibindinde sivyo niko ndasaba bishitse par exemple gasanga Isaac yahebanye n'umugore wiwe mfano cyo kazi kabimbazana none ubwira ati gwari munzu atari munzu oya ati twarahebanye none wa mbere nyica none urumva birabaho ama divorce arabaho peu importe sivyo ndiko ndasaba cyo gasanga uraje kumaza Isaac mbega ofisi miduga inga nta numwe mfise none uranyica urumva cyo gasanga abandi rero ari ibindi bintu usanga baraje kwibeshira ngo urona ngo jewe vraiment
bana je ndafise kabisa iki ndafise no reka kubesha abantu reka babwire icuri babwire la réalité y'ivyo rimwo babimenya avuga ati umujama kwera aragwaye nivyo aragwaye ntugwaye apana kumera nka babandi bibeshera ngo yapfuye atapfuye numubwira gusa ngo réseaux sociaux ngo irabye no ivyo rero naje kubiromarka tasanga abantu biwanje bankundira reality yiwanje haveje umuntu shira ukuri cyane imbere ku ibintu byose mbandiko ndakora ego je nibaza ko ari ivyo ego n'Imana irakunda ukuri niyo mpamvu n'ukuri kwama gutsinda everyday ya apare ivyo uvuze n'abakozi biwawe ufise abakozi babikora neza cyane nimba ubigenza gute nye kuba urinda kubaha stage navyonze abakozi babo batwara gute ubigisha gute bwa nabo bashobore nka par exemple Santa yazanye ikiganiro kimwe ku kindi mugabo kirakunzwe cyane gose nebigenda gute bwa n'abakozi babo bashobore kugendera ku mugozi imwe na basi bashobore kugira mu nzira imwe nawe ico nabaremyemwo ico nababwiye nabo nyene nababwiye ikibazo cyo kwitanga gushiramo ingufu mvyo bariko barakora no kutagira ishara abandi eka no kugerageza gukorera ku mwanya no kumenya ivyo bariko barakora kuko ibanga ry'akazi je nabambwira abantu uye ntuzutangara ukabona umuntu akoza ahantu ukwezi kumwe arahavuye amezi abiri narigeze kuvugana n'umwe mu bantu bamaze gukora ama TV menshi ngaha ndambaza ati none kubera iki aho ugenda gukora hose utahamara n'imisi ibiri imindwi zibiri ukwezi amezi abiri amezi atatu gacu hava Santu wamaze imyaka 2 muri Active ndavyibaza Delicia amaze imyaka 2 muri Active urumva rero gasanga ati none kubera kumenga abandi baraharambira ariko abantu menga babira bagora gacagenda rero kudatahura na fete cyo nasanze yuko aba boss burya natwe turagoye nivyo akazi ka TV online nkaje nimba kuri je nagakozemo sinzi nk'umuntu atagakora nkamubwiye musanga mfise aba boss bari hanze aricara kibaza ko ari ibintu byoroshe none ko abandi babironka ko nkaje mfise stock ibiganiro bishaka kwijana biri muri stock umva nguma ndekura wokibaza rero ngo nivyo ngo nguma ndonka kumwanya kuma nabikoze kera ibindi niko ndabirekura ubu ibindi bikogenda gute rero esprit nabaremyemo mu esprit yo kuntahura no bantahure bumve yuko badakoze nta kigenda nanje wanashimaje ko banyuma ndabahemba ariko nta kazi uzo ariko bari yubakaramo cindagerageza kubereka yuko Isaac TV ni platform iri hajya irira abajene benshi bisigura uno munsi naho yoreka gukora naho Santa vuga ati je sinkoze kandi ndabivuye muri Isaac TV ndagiye nuzokuma ngo Isaac TV yapfuye oya je nzokora vraiment je nzokora nzokubita nzomu maguru ko nyene abana banje ko barakura bazogenda bakora ibiganiro abantu bazobakurikirana je nkuko nakubwiye je ndamuntu nkunda kushira realite yose hanze je ndiko nimereye rero nibaza ko ijya esprit nabaremyemwo kubereka yuko uhari kizokogwa udahari kizokogwa bisigura ukoze ni kuneza yawe udakoze nta kibazo je naco momba kandi nzoguhemba wanashimye singa Delicia ikora nk'ibiganiro bitatu ku kwezi ariko ukwezi araza gutora amafaranga y'agahemba shaze kuvuga yuko asubira inyuma nugatwe kiwe atera imbere nugatwe kiwe jewe cyo mandiko ndakora ndambwira ati micro camera ngivyo ngaho nabiguhaye ibisigaye rero niho zo kuyigurira imiryango niho zo kwirongera idiri niho zo kwihesha agaciro ukiyambura ni wewe ukiyambika ni wewe Isaac TV ntayizoja nta abantu bayo baradukunda baratwemera abafana biwacu n'ukuri naho nzoguma ndumwe nzokunyuma urumva na boss biwanyu usanga nabo nyene ama inspiration yo kugura ama televiziyo bayakuye iwacu kubera iki nabo bakozi biwacu ejo nagiye kugura ama TV yabo uko nyine tugenda turagura karere mu gutanga akaziki ivyo byose rero bifasha yuko niya esprit genda ndabaremamwo en fait ni esprit no kubatahura abuziganiro sindamukankamire agwaye ndamutahure afise examen ku ishuri ndamutahure n'amazi bisa dakora nkamubaza ko udakora ntahuze dutahurane mu nzira zose kugira ntihabe stress kuko stress ni mbi cyane stress ni ikintu gitera ingorane abakozi benshi rero nariko ndavuga ujya mukozi nabajiji yambwiye ati aba boss banje ni bantahura kandi iyo batagutahuye rero urumva bice bikibazo ya
Isaac urabona aha mu Burundi cyane cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura abantu benshi bafite ama TV kandi bifuza kugera kuri level ugezeko nkawo kuri wewe level ugezeko irashimishije cyane gose gusa nuko nyine abantu twe turacarondera n'ubundi turaciruka twiruka ubu ni kihe kintu wifuza gukora ikindi kintu wifuza gukora apa ya TV ikindi kintu wifuza kugurura okay ati TV ego Isaac TV nukuri ndagusaje ntarugurura ababone banje cenzo bugura kuri tuze nakashime ka YouTube kandi sikera rero nibaza yuko ati nigiye kintu nshaka kandi gushika kuko TV yo biboneka ko nateye intambwe itari nto kindi numva nifuza gushikako nuko ahubwo au contraire Isaac TV ndakeneye ko ndashikana ahandi rero ku indi level ahandi mfise indoto yuko izoja muri Canal Plus cyangwa se muri Star Times kuburyo uri muhira cyo kuraba Isaac TV bana YouTube gusa ugasanga ariko bari muhira yifite Canal Plus yifite Star Times cyo kuyiraba kandi bona shima ikaba number 1 TV irahabwa cyane mu Burundi ku biganiro byinshi biryoshe by'abajene bisigura je mfise indoto yo kuzohakaza abajene 40 kushikijana urumva 40 urumva gutanga akazi ku bantu 40 mpaka ijana bahembwa neza babayeho neza imishahara myiza top tube abambere urumva indoto yanje urumva bisigura sindahashika rero ndacagwana umunsi uzobona Isaac TV irahaye akazi abajene 40 dushize mbako bajene ijana. Oh my god. Harimo aba manager, harimo aba assistance manager, harimo abajejwe marketing, abajejwe ibiki, urumva turi big staff. Dushobora gukora ibiganiro ukumva Isaac TV Rwanda, Isaac TV kujya ukumva Radio 10 mu Rwanda, Radio 10 mu Burundi, Radio 10 ukumva ko Isaac TV au niveau mondial niyo ndoto yanje kandi nzoruka ndabigezeko. Isaac we nk'umu boss ufise abakozi ni kihe kintu wanka uri mu kazi? Ndankubugaba umuntu w'ikigaba vraiment ugasaza ko turakora ariko ari samarira rimwe na rimwe Juma Jux tugitangura gukora Juma Jux twarabifa Juma Jux agitangura twarabifa vraiment ugasanga ariko ara kamera ibere kuri telefone agasanga ariko ara kamera kuri phone ariko ara chatting ugasanga yasamaye ugasanga yadukase nk'imitwe so ivyo je sinkunda ubugaba na gato baranzi je ndakara cyane ku kazi sinkunda ibintu by'ubugu en fait je ndi kuri micro ndabundi muntu jewe ndabundi muntu vraiment ndaba serious sana ndaba serious ndi kuko mbazi ko ndiko ndarabwa n'abantu babategetsi bisoneye aba papa aba mama abaki aba jeune n'abashima n'utwana tukiri dutwara ari tuvido maze imisi nakirwa ugasanga utwana turarimba Isaac TV utwana duto sana ahandi nagiye hejyare mu Kigobe ninjira muri mu nzu y'umupapa raho ngwisaka ingo arangiza abantu bose bambonye Isaac so wow rero rona iyo abantu bagufashe neza nkuko bagukunda nkuko ugashaka gufata akazi nk'uburyarya umva biranstressa sana ya nico kintu nakunda mu kazi kanje. Jendino ibujombora rero kanyashikiye umuntu usabye ikiganiro umusani akakubwira ngo je sinaguha ikiganiro ngo TV yanyira cyari hasi wiyo kayira amaze gushikira byaranshikira kera ivyo rero bitashikira sha Jamile byo bizo gucinege sha mon pote nibizo gucinege vraiment kuko nivyo abantu bose baba bakeneye kubona ko bagize kure barabwira abantu benshi bikindazi na TV wanyu ngaha nimba murondera ibiganiro mvuga ati reka tumvugishe zake niko bibaza ko muzorabwa n'abantu benshi mvuga ati reka tugerageze cyako TV yacu yozamuka ikaduga of course rero n'abantu bamwe barafise iyo complex uvuga ati dushaka tuvugishwe n'abantu baduze n'abantu bazwi iyo ni complex ibaho kandi ntizo nagutera n'ikibazo ubuje ngeze kuri stage vraiment abastar kiniganiro tukore emission turafise activity kuno gutafisa akazi ndafise ibintu ngirambira abantu ndumva ko nabivugiye ku TV yawe byoshikira benshi faster urumva nuko ni ibintu bizogenda biraza buke muri bagya ba star harabazogenda baragutahura baguhiganiro bajya abandi ba star bakwi imiganiro babonere kumbe na fulani nakana kayago yamuhiganiro kandi ndamuhiganiro nka je vraiment ndibwa kuri Isaac TV umuntu je yampagije valeur ubu natumye Isaac TV igira valeur rero valeur nyayo n'abantu babiri
Natasha yamaye ikiganiro ufise ababone igihumbi. Natasha yamaye ikiganiro ufise ababone turetse ubunge tugeze ababone ngeze niwe yamaye kandi cyo kiganiro cyambere cyatangiye kurabwa. Uwundi munini Mona Walda arampushinze cyane mu biganiro vyanje. So abana abantu bora ko bakomeye cyane. Rero kugira baguha ikiganiro urumva urahasoringa kabisa muriruka yararikago. Ariko bo nibango bambwiye ati Isaac ngo tuguha ikiganiro shawe wibere. Kandi bakimpaye vyukuriye abandi ba star bose. Rero ivyo nibizogukanga nibizonagutesha umwanya ni ibintu vy'umwanya tu pole bazogutahura kandi bazoguha. Hari abajene benshi bifuza kuba nkawe, bifuza gushika kuri level ugeze ko bifuza kuvuga ati nanje ndifuza kumenyekana nka Isaac basi abantu bakurabirako nkawe. Ni espresso babwira kugira bashobora gushika kuri level ugeze ko bashobora gukora ivyo ukora. Kuko urashobora kugenda hakasigara abandi ba Isaac bariko baraza bakora nk'ivyo wakoze. Okay, nk'iragi no simvugiragi yo menga ndiko ndapfa mvuga ati nk'aga krende cyangwa se nk'akajambo nobwira abantu dukora umugumye cyangwa bifuza kumera nkanje kuko nanjye ndafisa abo shaka kumera nkabo. Secret nimwe gusa jami gukora cyane gukora uje ngiye amagake cyane gukora cyane no kwicisha bugufi. Ikintu kirafasha cyane kwicisha bugufi n'ikintu gikomeye cyane abantu nabyo bazi. Abantu rero abajene benshi biki gihe turafise ingorane urumva amaze kubona cigwera bara fulani basi akabona mu mwandikira ama message yo ndagukunda aca buri umenga arahejeje. So kwicisha bugufi ni byiza ku buryo atamuntu kwandikira message kumenga ntiwoyishura. Ibintu turakadubipfana abakozi banje bamwe muturanabipfuga sa umuntu aranyandikiye Isaac nukuri kubera iki batagishura message kuri kinandikiye kanaka ntiyanyishuye. So ugasanga ndiko ndabibabaza muri group ati kubera iki iyo ngeso muko murayizana murako muko muranyambika iceyi kiri ko nabigishije. So ugasanga bariko bagenda barikosora. Rero kwicisha bugufi tu no gukora cyane ibintu bituma umuntu ava hamwe agashika kure. Kuko je narigeze kuronka ikiraka c'imiliyoni 10 kubera kwicisha bugufi. Kandi baciye ku wundi mukozi nkanje wundi mu journaliste nkanje dawe ngo yitwa no star baramwandikira aragara nka kwishura aranga kugira icavuze iyo diri ramurengana bacavuga ati reka tumwiyereza hake banacandaza candagenda kubitso kiraka. Kandi ico kiraka cyari gisanzwe yari kugenda ku kamera Maria nuzenya guca hari guca ku mazi no guhamba kari guhamba no guca ku mazi ku muvyi araho mu Rumonge hasi bacanye gutira 10 million yanje kuri konti. Umva rero yuko ni ibintu usanga ni bito ariko bishobora gutuma uva ngaho ugashika ngaho. Isaac n'ubundi wavuze kurwaye reka tugeza aha mugabo akabazo kamwe. Isaac apare yuko uba uri mu kazi uri muhira na famille wavuze tuzi ko ufite abana babiri sivyo n'umugore wifata gute uri kumwe n'umuryango? Ndiko n'umuryango nifata nyene nk'umupapa ari mu rugo. Nifadanye nk'umupapa ari mu rugo azi ivyo ariko arakora ndafina n'abanje n'umuntu nkunda gukina sana. Sometimes tugakina na bulale na madame mu nzu tugakina nyene kombolela. Kaingia kati nyene urabyumva twadukino twakera twa maya ya be bo ego niko jemba meze. Sometimes ndafasha kuko two mu rugo iyo bibaye ngombwa kiretse guteka no gusasa ivyo ni ibintu ntakunda. Kubereka guteka no gusasa ndashobora gukoropa ndashobora ndashobora koza ivyombo ndashobora kumesa ariko guteka no gusasa ni challenge sana wanje. Umva je gitanda ciwanje nka madame agiye nkiwabo muri vacances kubera shike nyo gasanga nyene muri gumuye ngo ndagiye muhira ngo kuguruhuka sawa akagenda nk'indwi imwe ishuka yasize ashaka zoyisanga mana we ati none washaka cyangwa gasanga ba sister cyangwa mama akaza mama wanje akaza kinjira mu cyumba mwe muje ngaha musasire musaza wanyu mwabigugumwe ivo. Yani okay nuko like ariko kandi je turakunda nka famille nyene kwigishana ijambo ry'Imana buke twibukanye ivy'Imana ko gupfa guhari n'ibindi nivyo ariko ibindi nibisanzwe. Ariko kandi ndakunda sinkunda kuryama. Madame yarafise challenge imwe arafise ikibazo cyo kutambona kenshi mwijoro vima kenshi nakunda kumbona kenshi mba nibicare mu machine muri sara nyene ndiko ndi montera cyangwa nicare ukazi hari ndiko ndamonta ugasanga rambonye mu gatondo kenshi je nibaza n'abana twabaronse mu gatondo ndazi.
Aiza kakajambo kanyuma rero tubwirira abakunzi ba Iwacu Top TV n'abafana bawe ebane kakajambo nyene kanyuma keza cyane. Je ndashimye kwanza muri televiziyo ya mbere imbaje utuntu turi different kenshi benshi usangaza kakubaza ibintu bya nyene ngo bize he ngo twariganye kaza ngundi ariko arakubaza ngo urumva ngo none wewe ubu no ariko kamera urumva ko ageragije guhagara sana ku iterambere ry'abana bariya kandi shimira cyane aba TV yanyu kirakora cyane gusa nka Kende no kwibira boss wi televiziyo ko ndayiraba je burya nta televiziyo ntaraba ngaha mu Burundi harona mwe dufashanya kugira tuduzanye TV yanyu irakurikiranwa ariko muzemagereza kwanza icyambere mushira ibiganiro ku mwanya igaro turayikoze no munsi rindero uzokuvagishira kuri bonane kandi twitariki 20 turi 26 ariko azokumva bagishira premier kuri YouTube urumva deja ivyo birasubiza inyuma TV cyane cyo ni cyambere cyakabiri kupostinga ibintu birebire bana romo jama kora ku TV yanyu wanga akora sport mbe yitwa Jean Paul mama ugasanga ni foto zibiri gusa cyangwa zitatu ziri muri iyo video ziguma zicana cyane foto ziwe gusa ugasanga gukubita isaha yose cinkino ninde yokiraba gashaho urumva rero tumenye yuko YouTube ni TV show bikene biganiro nyine bishushe biganiro bitwenza bitangaje bisamaza biri so simvuze ko ari bibi byo biganiro ariko umwe yasazaragira bref duto kuntu utu exclusive twinkino udukuru turi exclusive kuntu umva udukuru tokumva handi kuko dupostinga ikintu cy'isaha yose nk'amakuru y'inkino yindwi yose ugasanga twarabimvirije kuri Buja FM bo bayavuze live and direct uragize enregistrement yashize nyuma y'imisi 3 umva ntacyo bari korafasha hama félicitations mufise journaliste baze kubaza mufise cameraman mwiza handsome kamera cyo nyene urabona ko cyahaze kimeze neza ni bwa mbere je mbonye televiziyo mikorera mu ntara za kure gato muhinga ni kure attention gasanga bavuye muhinga bajino be baguha frais de mission chorera we wihende rero ko batanchorera turavugana oja kuraba umugwayi ntugire ico muzani boss gira evre niko fu inguma mu nzu naho njarumva arabarungike kuri mikashi komsa je niko nivugira ndakunda kuryoherwa nico kinde abantu bankundira kinde kuda gutwenga sana nawe uzosanga gake nashavu je nshavuye we ngigazo ndashavura nabi gusa merci beaucoup kandi murakoze gufata urugendo kuza kuntera iteka kumvugisha mwari kuvugisha beshi kameme ariko urumva kuba naje mwantera iteka mukamvugisha murakoze cyane hamare bakunzi ba Iwacu Top TV ndabashimiye cyane kuba mwadukurikiranye mu kiganiro ndabakunda cyane mubagire ko like share subscribe just ndabakunda cyane gose bye bye